Ndabaramukije abakunzi ba Uburundi etanu abakunzi ba Kodi Empire mu bimwe mudukurikirana muri agiye atandukanye twongeye kubaramutsa tubaha nikaze muri kino kigano cacu cy'uno munsi tuje kuganira navuga yuko topic iri très intéressant ndetse umuntu wese abakeneye kuyumviriza ko tuza kuvugiramo ibintu byinshi abantu benshi mutarabasha kumenya muri kano kanya. Turaza kwisunga cyane ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi, turaza kuva muri Kongo turabe umutekano w'igihugu duherereyemo. Kano kanya hari byinshi biriko biravugwa, amakuru agenda acicika no kagiye hatandukanye, ndetse maginge yatuvugana turiko turabona abo bitwa ba imbwa itukura, ba Pacifique, ba Magina n'abandi benshi bariko barashimangira umugambi tumaze imisi tubabwira yuko u Rwanda rugiye gushoza ibitero bikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Bituye kubigana na mugenzi wanje Uburundi etanu, ariko imbere ko tuvyinjira ibwina mu nkundire manzi ndamuhikaze na karibu muri kino kigano cacu. Uburundi etanu, bienvenue chez nous. Reka ndabaramutse abakunzi ba Kodi Empire mwese mukurikirana urubuga rwiza rwaje kugira ngo rufashe abarundi kumenya ukuri. Reka ndamutse n'abasanzwe bakurikirana Uburundi etanu. Nuko bwana Diodoni hamaze imisi hano mahomere cyane, reka ndavyita ibihuha nubwo ingurukuru ari yo nkuru bivuga yuko ubu gihugu cy'u Rwanda kiho kirategura ibitero mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ubu tuvugana hamaze gutegura ingabo zidasaze zigomba gutera igihugu cy'u Burundi. Ibi byaravuzwe ndetse biva no muri bo barabisohora hanze. Tukibuka neza yuko General Neva yigeze kubavuga yuko igihugu cy'u Rwanda kiri mu mugambi wo gutegura ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Byatumye tubona neza ko ivyo General Neva yavuze bishobora kuba umwanya n'umwanya, ariko ubu tuvugana abarundi benshi baracari mu rujijo. Eske bimeze gute, byifashe gute? Turaje kurabira hamwe igihe Uburundi bwotera u Rwanda bwotera Uburundi, urabona yuko ibintu vyoguma vyoshe bande ku mabidegere canke na mahumeri ntabwo uwo mugambi uko abandi bawubona ariko wubona. Urakoze Kodi, izo nkuru zirahamaze imisi. Yego. Kandi je novuga ngo natanguye kubivuga nk'uwemeza ko ari byo, ndabiye ku basanzwe bashigikiye na cyane cyane bavugira ku ruhande rw'u Rwanda n'abandi n'abarundi bamwe basanzwe bashigikiye ibikorwa by'u Rwanda mu Kongo. Yego. Wavuzemo ibijanye n'abitwa b'abarundi ngo bamagi bande, abo onye jewe ntabonzi, mugabo ico nzico ndamaze kumva izo nkuru z'uko u Rwanda rugomba gutera Uburundi, kandi bagatera Uburundi iyi misi nyene y'imbere y'itariki 15. Yes, z'ukwezi kw'indwi bahawe kugira bave muri Kongo. Yego, rero urumva rero aho si ibintu byo gufata minenegwe, cyo gituma twige twamenye mu makuru anashima tukabicisha no kuri zimbuga zacu. Ariko iyo ukurambarira ngo u Rwanda ngo rugomba rutera Uburundi, yego ayo makuru twarayumvise, ariko kandi ngo bariteguye ku buryo buhagije cyane ngo ringo ni unstable bebavuga abadahagarikwa, ntibashobora guhagarikwa. Rero iyo ndiko ndumva ngo u Rwanda gutera Uburundi, nukuri mba numva ko ari ibintu rimwe na rimwe je ku ruhande rw'iwanje umengo nukwiroha, umengo nukwiyahura. Uti gute? U Rwanda rwo bariko ruriyahuye mu buryo ubuye, mu buryo bwishi, kuko uburyo bwishi nza kubabwira ngaha mu busesanguzi nashoboye gukora cyane, ndetse n'ubusesanguzi twasangiye n'abantu benshi baba bari mu gihugu cy'u Rwanda, indani mu gihugu hari message banungikiye, hari n'umunyarwanda ari mu Kampala mu Buganda, benshi tuganira mu bari mu bihugu bitandukanye. Mu busesanguzi bw'iwanje nasanze busa ntaho bitaniye. Uvuze yuko mu gihe igihugu cy'u Rwanda cohirahira kigatera n'umunana wibuye ku butaka bw'u Burundi, bo bikwegeye ubwabo mu buryo reka mpere ku ijambo Son Excellence Evariste Ndayishimiye yavutse. Yarigaze guca umugani w'ingene Farao yategereye abanyisirayeli kugira ngo babuze kujabuka. Ni ukuvuga Imana yakoze akantu ihonya abasirikare ba Farao nawe narimo, hasigaye gusa abantu bagiye kubara inkuru y'ibyabaye. Iyo nkuru president yayiteye mu gufina yayiteye mu buryo bwo kubwira abantu kubaha ubutumwa mugabo biboneka ko yari yafobetse. Niyo rero image naciye mbona
hajya Imana irashobora gutuma Kagame umutima uvyimba canke umutima wiwe ukomantara akisuka mu Burundi akita mu mutego kuko tera Uburundi u Rwanda rugutera Uburundi u Rwanda rugwita mu mutego kandi bavuga ko bafite igwanisho bikomeye n'abasikare badasanzwe ibyo reka ndakwereke ubusesanguzi nakoze kugira ngo ibyo bigwanisho rutura umbwira ico bizobamarira hamwe bohirahira bakavyumva Uburundi kuva imyaka myinshi n'iyindi ni igihugu kitegera gitera ikindi gihugu ntibageza n'abanyamahoro ni ihanga ry'Imana n'abanyamahoro ariko ubateye bakwivunye bakakwivuna neza ntuje kurira kabisa rero mbwire n'ubu butumwa ndabubwira n'abanyarwanda bakwirikirana kuri Empire ndetse n'abakwirikirana Burundi 5 n'abandi bose basanzwe bakwirikirana ibiganiro mukumva igitero ku Burundi mukacumva neza bakadeklarara bati u Rwanda ruteye intambara ku Burundi nukuvuga umuntu ari ndani mu Rwanda baturage b'u Rwanda niko babita abaturage nukuri ufise umwobo aza winjiremwo muze mwimba imyobo abariyo muzinyegezamwo kuko ibintu bizoba bigomba bibe ku butaka bw'u Rwanda sinovuga ngo hari n'ahantu hamwe birigera biba kuko n'umurongo utukura uzoburenzwe kandi ibyo never son excellence General Major umukuru w'igihugu cyacu kiza cy'u Burundi amaze kubivuga inshuro nyinshi cyane ni noje gituma je ntashobora guhindura kurenga yego yababariye ati mugakunda Bujumbura muciye Uvira nanje nzokunda Kirundo namwe nzokunda Kigali nciye hehe mu Kirundo none baruzi yuko kuva mu Kirundo uji Kigali atabirometero 200 byo babihari nta uvuze vyinshi none bijya bisasu nazijya nkozo nyene batweretse hajya kuri defile ya premier juillet kandi ko baravuga ngo nivyo twatiye muri Kongo n'abasigaye muri Kongo rero umva kwara kuko tuzobatira rero aho urumva file ya mbere president yarivuze bazotera Bujumbura dutere cyari setu nuko ariko reka wowe uri kuvuga ngo nuko neza bihereye aho reka nta rugamba ruzoruratanga reka ndakwereke impamvu nabwiye umunyarwanda uwo ari we wese azohite yinyegeza none waruzi hamwe u Rwanda gohirahira ngo ruteye Burundi waruzi ko Burundi bwinjiye u Rwanda buciye mu Kirundo waruzi aho ko Kongo nayo izobiteye waruzi ko ubwo nyene ibitero vya Kongo bizobitangura bazohurira hagati reka ndakwereke nukuvuga jewe ubusanguzi bwanje nabonye ivyerekezo indwi ibitero ndwi bishobora kugabwa he ku Burundi cyangwa ku Rwanda kandi u Rwanda ariko rugero rutera none uvyonze inzuki zingana gute kandi ngomba kuzimya umuriro neza gukurikirana ngo yo wajuve nukuvuga u Rwanda gutera Burundi niho kuvyonga inzuki zisinziririye nukuvuga izo nzuki uzivyonze zikaca ziza rumwe rucaha zibereye mu muzi urundi rugaca hariya zica impande nyinshi ngo ndabereka impande ndwi u Rwanda rushobora guca rutegwa kandi ivyo bigwanirisho bavuga ko baba bararose bazoca babikoresha turabwo bushobozi bw'aho bugera kuko jewe ubusesangutse namaze kububona neza kuko nshimikiye kubyo ndiko ndabona canke n'ama speech y'abategetsi yagiye akurikirana narabonye yuko atari ibintu vya yoro Rwanda bagwite bararurindiriye mu bisanzwe sinzi kurabona no kuri rezo sosio abarundi bararindiriye uwo munsi ndashaka twinjirane muri aka kantu wavuze ati u Rwanda ramutse ruteye Burundi urabona inzira indwi Uburundi bushobora gucamo apana Burundi ibihugu byinshi no Rwanda no mwasi w'u Burundi tubwira izo nzira indwi zishobora kuba kugira u Rwanda rwo rushobora kuba neutral ni kuvuga u Rwanda ni rwahirahira ngo ruteye Burundi Burundi kuko bwabivuze uzahita rusubiza nta bintu byo kurindira ngo bene igihugu bapfe kandi ivyo nagomba ndakubwira ibimwe byo kuvuga ngo communauté internationale byo kuvuga ngo urumva ngo mu biganiro nta biganiro bizohaba kuko no musi oni
y'amashirahamwe ya international na leta zunze ubumwe za Amerika ibihugu rutura byose bimaze gusohora amaraporo yagiriza u Rwanda ibikorwa bibisha rukora bikora no ngaho muri Kongo bisigura ngo ibyo barimo barakora muri Kongo y'amaraporo ariko barasohorera bazoba bagombye kubyinjiza ku butaka bwacu bw'u Burundi naje gituma ibyo bidashobora gukunda rero Burundi buzahita busubiza buciye mu nzira bwanavuze bishobora no gusaba n'izindi nzira byo ngo ndababwira ni kuvuga ubwa mbere na mbere u Rwanda rugitera u Burundi Kongo izobirose n'ayahica amahigwe yo gutera wazarendo bazoba barose nabo ingene bizogenda bakubita u Rwanda waruzi ko Burundi nico gihugu gihagarariye amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini ndabizi none abamaze imyaka n'iyindi bavuga bati Burundi naha turi nibwo badukingiye bazohava bemera ko duterwa uri kurabibona wazarendo muri Kongo bizobirekerana yumvise abarundi bamaze kwinjira mu kirundo igitero ca mbere kizokwirikira icu Burundi ni igitero kizozana hariya Nyiragongo hafi uhora wumva abantu bahora baririmba barimo bararasa bakagomba kwegera u Rwanda muri Nyiragongo numva ko iyo batanguye barasa RDF bikomera bariya bazoca binjira igitero ca kabiri Goma Grande Barriere na Petite Barriere nukuvuga ngo wazarendo yibitse mu gisagara ca Goma wazarendo iri muri ibiriya bice izahita yinjira mu Rwanda igitero ca gatatu ca kane ca mbere ni c'u Burundi ko ntibazobemerera yuko no kubaherekeza kuvuga bazoba binjiye ku butaka bwacu bazoba gati naba nibusigare mu Rwanda aho iwacu ndaho tugiye kurwana iwacu yego ni kuvuga kizogihereye mu Kirundo ikindi Nyiragongo ikindi Goma bazorasa hamwe bigera kurasa nyambari hehe ni Bugarama Bugarama ya Sidekivu muri Gisenyi ahubwo Gisenyi na Rubavu ruzoca rutangura kwambikana ubwo nyene ruzoca waka mana ye cyubu se sanguze nakoze ebana ndiko numviye ariko biraje ariko numviye ko igitero ca kane ni Bukavu igitero kizova Bukavu giciye Bugarama Bukavu kizinje bazinjira n'ubwato ikindi gitero kizoca gica hehe aha Bugarama kabanyura abo none ntubazi bayakutumba bazoba binjiye yakutumba aha anya haza ibitoki abarundi nahari abarundi banabo nayo nabona kandi inzira yo gutera Rwanda bazoba biteguriye urugamba aho onye izo mpande aho nta mpande zitandatu cyangwa zitanu bamaze kuvuga ahubwo kutavuza uruhande rw'abanyarwanda banzureke wazivuze sindakuvugira igitero kizoca gikwirikira buga uwavyonza abarundi je ndiko ndabona neza ko n'Uburundi twuzosaba inzira muri Tanzania aho tuzoca zokubita u Rwanda mama we none akigi kubakubita leptoveris mama we dushe nukuvuga nukuruzinguriza iherezo ca nakubwira iherezo ya Kagame ingerezo ca rigenda tubwiri inzira igirindwi indani mu Rwanda cyo turagihuriza nukuvuga ngo burya inzira zose nakubwiye zo ku mupaka wa Kongo bajya abanyarwanda niho bazinjirira bajya abandi basanzwe bari hanze bagomba kuja kuburuza u Rwanda bazinjirana n'ababaza bizombe nayi nzoba rumuriro nena ntavyurumva nabaje babuse sanguze ndiko ndakora ni nabwize ko navuga tubuse sanguze ntushobora kurata ikindi rero nyamukuru kizosavye u Rwanda bacumba vyonyene gusa burya hariho abanyarwanda bari bicaye indani mu Rwanda barindiriye ifirimbi ibi vyo tuvuga ngo tuzotera u Rwanda twe tuzosanga bicaye urugamba barumaze bicaye mu rugwiro Kagame niba bamufashe bamushize ku mugozi kandi Kagame agatera Uburundi ndabisubiyemo niyo ntondoroko agatera Uburundi niyo ntandaro y'iherezo n'isenyuka ry'ubutegetsi bw'iwiwe niyo ntandaro y'urupfu rw'iwiwe ni n'umurongo utukura kandi ifatwa ryiwe rizoza gusa n'ifatwa azofatwa nka Kadafi ya ntwari abakoroni baza gutwicirako ariko Diego tuze turahana kanya
ko je nshobora kunjaniranya oya je nakubwiye je nashaka kubwira nabikubwiye nawe rero mu gihe u Rwanda gogira kayisiti rugatera ibitero mu Burundi nkuko babigambiriye so excellence yayivuze kandi natwe tuko turayibona ndetse n'abakozi bamwe mu nyeshamba z'u Rwanda bakora kuri zino mbuga ndetse n'abarundi basanzwe bakorana n'u Rwanda bari kwerekana ibimenyetso byekana yuko iyo yicukino kiratotumba mbega igihugu aragotera u Burundi ndashaka turabire hamwe abene igihugu bona bo byitwaramo gute inzego z'umutekano bona zo byitwaramo gute abene igihugu baye abarundi bose muri rusange abarundi nukuja hamwe tukagwaniriza umwase hamwe w'igihugu ni president yabivuze ati n'uri mu makambazo za kugwana ubu baracinkona je numva yuko utorubira ahubwo abarundi baragavye wewe nyimba utarayica gendo yica nije sike gucinkona ndazi nta murundi yo kwemera ko igihugu bakimana yanjye jewe nibyo ndabikubwiye nonge nabibwira bariteguye nije sike je nta murundi numwe uno munsi yoba atiteguye kurwana igihugu nashobora rega mwasisi Kagame wenyine ni benshi nabasi ni benshi ariko uwo nuserutse uwo nuwerekanye uyerekana cyane wari we wese utera igihugu nta murundi yewe kwemera gusubira guturatura ibyo byo urabibona zurakwikiriza imbuga urabere yagisho y'abantu ubibona nuko ibi bintu giye gavuze numva noshiraho kwa kantu gato kubijanye nuko abene igihugu bo kwitwara cyambere no gukorana muri ya nyabune guhera hasi tukagwaniriza hamwe umwasi kuko umwasi nta na rimwe yazigera atera igihugu atifashishije abari mu gihugu ivyo biragoye rero mukaraba desanova babiri nyambura inyumba kumukara muri mu nzu c'umutwara ntuzenya doka cyaraba batwara donc kujya kuntu begendaga bizokorohera cyane ko leta kugira ngo ishobore kugwanya umwasi namara kugira tentative yo gutera u Burundi icambere abarundi bo ni benshi bashobora ndetse banadesize avuga ati ubundi bwategwa dushobora ko no kubupfira kubera ko iyo upfiriye igihugu udafiriye mu mara yandibaza ntakosa riba ririmo ndetse meme hana bari hanze y'igihugu avuga ati mukaramuka mutewe muce mutubwira turaza kurwana ko twagwanye nyinshi sivyo ibire nivyekana ko abarundi bafitiye urukundo igihugu cabo ariko rero ibidiego yavuze ngo njisike gucinkona umurundi wese hari hose yo kwitegura kugira ngo tugwanirize hamwe izi nyeshamba ibi bintu impamvu byo two turabivuga nuko hari amajambo yabavuye mu bonyene hariho ayabasohotsemo aradushikira kugira ngo tuyamenye ariko nubwo yadushikiriye ntibikuraho yuko ibi bintu dusanzwe yuko tuzi neza yuko u Rwanda rufite imigambi mibi igihugu cy'u Burundi ahubwo twari tuyobewe igihe mugabo nyene igihe baracivugiye iki twari turindiriye bapresije avant le 15 juillet yuko azotevye igihugu cy'u Burundi ariko abarundi baracarindiriye kandi babarindiranye iki igishika u Rwanda abarundi bararundiranye igishika cyinshi kuko hari n'ideni batse turavuga inkotanyi hari inkotanyi agatsiko abanyarwanda ni benshi mu bisanzwe no munsi umuntu avuze ati abanyarwanda bashaka gutera u Burundi nta umuntu nabo nyene kuko uri ku ruhande atabirimo ngo nta kibazo kuko uvuze ngo urashobora gusanga wavuze abanyarwanda ariko ntawe uyobewe ko ugomba gutera u Rwanda ari Kagame ariko Kagame yingeza mu banyarwanda cyo gituma ivyo rimwe na rimwe iyo usanze wabivuze nta je nibaza katakosa uwari wese yo gutaho rero ndiko ndavuga ati nimba aba bantu bashaka gutera u Burundi inyambarizo imusi inkotanyi gusa kugira ngo harimo n'abandi bantu b'abakoroni ngira bashaka u Burundi bw'abacimyizo inkotanyi zo mu Rwanda ariko nabunda babwire yuko burya izi nkotanyi zirazufitiye ideni sirindi ideni burya abarundi nimuzopfe kubabona bihore ivyo batwonone none irya ndege yakorowe iri mu kuri w'igihugu cacu hagera baza ko rero bijya byaheze nibirahera nta rubanza ariko gwavyo none urabizi rero ko utazoza son excellence nyakwigendera Pierre none uzoza uwo byita ko yakoroye iyo ndege yarapfuye son excellence igihe yarakiri muzima yavuze gute none nyamba kugwagirizwa yavuze ati abanyarwanda bicare babizi ko nahazo bari umuzukuru ubwo rubanza zorugufira ati ibintu byose n'umwanya wabyo ati gihe n'umwanya ukomeye n'ubutunzi bukomeye cyane ntabyo bibuka none rero rya jambo
bibaza ko yapfuye kurivuga uko ibintu byose umwanya wose ufise ibihe doko n'ibikorwa byaho uno munsi washobora kuza wumva Uburundi bwamaze gutwara ikirego muri CPI ego ariko rero umufa w'imbwebwe unyo bugishusha reka ndakwereke ugerageje kuraba perezida w'igihugu cy'u Rwanda arakuze imyaka irikira mu jana kandi uwo yishe we yaramwishe yaragiye kandi igihe cyo kugira ngo wa profit yavyurwa urubanza nuko azoba akihari kuko ntuza kuburanya umwana wiwe nyene kubikora atakihari nuko muvuge yuko mbega urazi reka ndabikubwira mbega urazi fagitire u Rwanda ruzosigara rurahiriha wewe umva nibihano u Rwanda ruzosi none bigende gute nagira ahantu wabikoze umve nani hajya consequences zibi rega yarakirinisha umviriza consequences zibi Kagame ari karakora zizosigara ni fagitire zosigarira ni habanye niyo bizokwafecta tura abanyarwanda mana yaje nagira bagomba yuko ahanwa nimba hari abantu basa n'abari mu byago no munsi n'urubyiruko rwo mu Rwanda bari mu byago bidasanzwe ariko arabakwegera azobasiga muri erere n'ukuri azobasiga muri erere ibindi sije ndabivuze jenyene hariho n'apotre mbayahagara akunda kubivuga atugwandira ibintu rurimo abategetsi bo Rwanda ariko barakwegera akarambara igihugu n'akazoza k'abantu bagiye kwakira ico gihugu ariko none ifagitire muri Kongo yoyo n'umurenge bazoyirihiki reka ntupfe kubona none turiko turabona amakuru ngo barimo barinjira za baraka ngo bariko baragenda ureke babatega umutego nk'ubwo babateze muri Uvira ariko bwana Diodoni nubwo turavuga ko u Rwanda rushobora gutera igihugu cy'u Burundi u Rwanda nishobora gutera igihugu cy'u Burundi atabarundi bari mu Burundi bakorana n'igihugu cy'u Rwanda turashaka kurabira hamwe mbega aba barundi bashobora kuba bari mu bundi bagufatanya igihugu cy'u Rwanda nike kintu bo babwira imbere yuko ibi byose umugwanizi ariko arategura ku Burundi bibe n'inkubo mubwiriki kurashobora gukuruta ruto zo mbwati kinene nakibaza umviriza muri Kongo ndabaha karorero ciwewe ari chef d'état major bantuze ba Frank Tumba umuntu wese ahisemo kugambanira igihugu guhemukira igihugu mu Kirundi mu Kinyarwanda ni kugambana mu Kirundi no guhemuka uhisemo guhemuka winangira ibintu byose bishobora kugishikira uko iherezo ry'umuhemu ni ribi nta byinshi uvuga ngo urumva iki guhemuka ni bibi uhemukiye igihugu ugahemukira ihanga ry'abarundi wewe uza ko bizokugwa amahoro uvuza akantu keza ko guhemuka nyakwigendera wazorongiye igihugu cyacu cy'u Burundi nkuru nziza niwe yigeze kuvuga ijambo rikomeye ku bantu bahemukira igihugu ababwira ati gupfa n'umugambi w'Imana kandi no kubaho n'umugambi w'Imana abantu bose ko barategura guhemukira igihugu abo ndibaza neza yuko umuti wabo uri ku mashiga kandi uri kuratogota rero ku barundi bariko barategura umugambi mubisha kuko twamaze kubona abarundi hari abarundi bamaze kuba nk'ivyihebe ndetse nubwo bokumva imiryango yabo yose bayishe kubera ko bibereye mu mahanga no munsi hari bari mu mahanga ataco byo babwira hari inyandiko ziriko zirandikwa n'abajya Pacifique n'abamagi n'abandi beshe batandukanye kubijanye n'ibitero mu Rwanda ko rurategura ku gihugu ariko bavuga ko Rwanda rugomba gutera Burundi ariko bo bavuga ko ari Rede Tabara igomba kuza mu Burundi niye kintu ubona yuko bagomba gufobeka mu gihe twe tuzi ko ari igihugu cy'u Rwanda cyangwa nitwe tamakuru dufise umva ko dukuntu ibintu bimeze je nakubwiye yuko nta muntu n'umwe no munsi yotera Uburundi atari umunyarwanda nta Uburundi nta naho twotegwa n'abandi twasha tuvyitirira abanyarwanda oya abandi Rede Tabara suba kare M23 ni bande FNL yanza abantu oya M23 ni bande mu Rwanda none ivyo bintu ntusubire kuvuga ngo hari umurundi uyu Rwanda niyo gwatera Uburundi baze binangira ico ingaruka z'ivyo bazoba bakoze ntakuza kwinyegeza ngo n'abanyarundi bari kwagwanya ngo agateka kabo nta murundi mugenzi reka nta muntu n'umwe uno munsi yotera Uburundi byagira undi muntu n'u Rwanda
kandi nabo birirwa none uri kuravuga abantu birirwa baravyihaya erega babona ko Burundi arakantu kandi nabo bavuga ko ari tugomba kubatera oya none ryambere bayivuze vyabigwanisha bavuga twasika mu mipaka yabiziga bari tugomba kubatera izi ni propaganda kugira ngo bashobore erega natwe ibituko turavuga barashobora kuvyita propaganda erega ibituko bo barashobora kuvyita propaganda kandi aribo babisohoye erega ni inkuru zadizwe byabavuye ndakwereka umunyarwanda yanyandikiye ambwira ati bese baramaze kubimenya mukaze umutekano avaro kenze uraza ko yarabi aba badukurikirana kuri izi mbuga nye yatoye nimero kuri screen aranyandikira ati byo muri ko murabivuga hari umugambi n'uyu kandi turabibona ko biriko birategurwa hari n'abambare ngo za cangugu wariyo ngo kambi yabo yo itamajoro yabo urumva kari amakuru abamaze kuvugwa na beneyo none ko bakora ibintu bakaca baza kuvyihaya kuri izo sosio tyo turabivuga kandi tukababarira ati karibu muze tubagibu ariko iyo tuvuze ikibazo kigomba kuvuka tugerageza kusesangura cyangwa kurabira hamwe n'icyo kubahogira ngo ico kibazo ntikigire ibindi bintu gikuruye cyane ivyo no umutekano wabene igihugu ni kiye kintu ubona yuko abarundi muri rusangi bose twokora canke bokora kugira ngo ubu mugambi mubisha uburizwemo canke n'ubwo boshira mu ngiro ntihagire ikintu kinini uhindura ku buzima bw'abarundi natanguye mvuga ibirere u Rwanda rushobora gutegwamwo mu gihe gushobora kwinjirira hatinjirika rugatera Uburundi nabivuze ko no muri Tanzania yuko tuzosaba y'inzira tukabatera impande zine zigize u Rwanda hama turabwo ubushobozi bafise ubwaribwo ndiko ndabivuga uko hari igihe boce baba babanze kumva yuko ndiko ndasaba ikigo canke ndiko ndabatera ubwoba ahubwo nibatera Uburundi nego jewe ndababwira ati nibatera ibindi tuzovyimenya ibindi abarundi bazovyimenyera kuko utinyingwe tinya kwinjiranye niyo bamara kwinjira ivyo vuga ngo abarundi ico bakora barakiza kugwanya umwasi kandi bakamuherekeza kugera niyo hehe yajava bakazimya umuriro bakawuzimiriza mu rugo rwa nyenewe nuko niko abarundi niko karangamutima k'abarundi yego ariko nanje ubwanje muri make sindi kure y'ivyo avuze buryo urugamba rutsindwa no gusenga amasengesho ndetse no kwisonza abarundi twashize Imana imbere ivyo ni ibintu tutirirwa abarundi ivyo ntitwirirwa turabivuga ubundi ni umurundi arabizi yuko ashize Imana imbere ibyo onye no kuvuga ngo abikora atarinze no kuvuga ngo urumva ngo mbenje niyo ni gahunda no kuja mu bikorwa byari byose sengera igihugu sengera umuryango wawe sengera abavyeyi bawe sengera igihugu cawe byose kuri muri make ico nahimze ati ni kwisonzesha no gusengera igihugu cawe nico kirinda izo ntambara zose uko izi ntambara z'amahanga turabona muri Bibiliya hari ahantu handitse ati ihanga rizotera irindi ubwami buzotera ubundi ariko uwiringiye Imana bavuze ati nzotanga ingabe ibihumbi zife ku bwawe uyareka ndakubwira akantu kamwe twege ivyo turabizi nico nakora kubwira ati abantu twazize Imana imbere uri kugwanisha ivyo abanyarwanda bashaka gutwenga kuko bo Imana barayirukanye ariko kwirukana Imana niyo sheke ya mbere rero ico no kubwira coco ibi bireke twege turabizi nivyo niko karanga mutima kacu ego magomba kumva ngo kuko twaje kugwana turinze gusenga ivyo nakabaga kiwacu ntitumenye ibanga rero bobo nibamenye ngo nibarasisha kimwe c'iminwa 30 tuzozana iciminwa 100 kimwe kubita amasaso 600 mu munota umwe niko bishobora kugenda bishobora kuja kuvanga ugombeje kugiye ku karago wumvise ikirago igihugu catewe uja ku karago ugenda nimba ari ishapuru usoma ugenda uyitwaye ugenda yamba isomo wambaye karashinikov basi ure numva ko byata wabitawe ariko ndibaza nta kintu kimwe wasize mu minwe washigishije mu minwe y'Imana conanirana niyo mpamvu kenshi je mu bintu nkunda gukora cyangwa nkunda kuvuga shira Imana imbere Imana niyo vyose kandi turazi neza ko Burundi kote burimo atari yo kwitwaza Imana mvuze kwitwaza Imana urashobora kuyitwaza uri mu bintu bibi canke uri mu bintu bigomba gucinyiza abandi bantu rero twe nk'ubundi sinibaza yuko iyo kote
turiko turayibarizwamo. Rero igikuru nuko abarundi bose bomenya igihe turimo, ni just kubakaburira cyangwa kubibutsa neza yuko umubisha atigeze ashira hasi imigambi yiwe, atikategura ku gihugu cy'u Burundi. Ibire bizodufasha abarundi bose kwama tumenya umwasi wariwe, kugwaniriza umwasi yamwe. Ikindi jewe no vuga nkarenza ko nuko ico abarundi twotahura pour le moment, nuko u Rwanda ruduhora ibintu vyinshi. U Rwanda ishari rufitiye u Burundi si gihugu rumaze iyi myaka 30 rufitiye 32. Kana kubwire u Burundi manzure kigato. U Rwanda rudufitiye ishari ati gute? Mu Burundi niho honyene bamaze kubona neza yuko ibintu vyamoko byamaze kwirukanwa mu Rwanda, mu gihe bo ariyo business, sivyo? Mu Burundi n'abarimyi barimbo, mu Rwanda ivyo bintu ni nk'imboneka rimwe, ni meme ni yurimye leta irazikarandura imirima yiwawe. Ibi vyose ni ibintu bashobora kuduhora. Abarundi benshi barasenga, muga leta y'u Rwanda yirukanye Imana, ibi bashobora kubiduhora, sivyo? Rero kubona abarundi murima mukimbura mufise amahoro buri kimwe musabana, abatwa abatutsi abahutu, ntitwibaze neza yuko umugwani cyangwa umwasi wacu ibi bintu bimuryohera. Rero impamvu z'uko u Rwanda rushobora kudutera ni nyinshi, niyo mpamvu tudashobora kurigeza niyo cyo bigihuha dutegeza kuvuga ati iki kintu nubwo bimeze uko kirashobora kuba meme si bihuha. Ibi turamaze kuvyumva ment fois. Niyo mpamvu renda babwira neza yuko u Rwanda ishari rufitiye u Burundi ni byinshi cyane. Rero nk'abarundi turakeneye kumenya uburyo dushobora kuba muri bino bihe. Nico cyane cyambere no kubanza gufatana mu naho twabihorana. Ico ni cyambere nuko nitwafatana mu nda umwasi agatera icyambere, umwasi azobura umuntu amuhindara. Iyo azoba ari ishike ya mbere agize cyo tugirane kitumutonza intoki. Abarundi nta ntambara bagikeneye. Intambara twabayemo zarakwiye ni nyinshi, kandi uzoshaka kuba warabaye mu ntambara nyinshi nibisobanura ko intambara zahetse. Oya bisigura ngo no munsi uzobashatse kwatsa umuriro nabivutse ukuzimiriza mu rugiwe, uzotangurira mu rugiwe uhereriwe. Ikindi naco wowe bari kuravuga ivyo u Rwanda ruhora u Burundi. U Burundi bwamaze kuba nk'umurinzi w'akarere k'ibiyaga, umurinzi na cane cyane kubo aba bantu batwara u Rwanda uno munsi, kubo Uburundi bwabaye uburinzi kubo aba batwara u Rwanda uyu munsi bashaka guhonya. Burya kuraba ibintu by'u Rwanda niba kugomba kugwanya, urabe ibyo bintu bibera mu Rwanda iwabo by'amoko, bagomba kugwanya no gucinyiza abahutu. Aba bantu urumva mu bisanzwe u Rwanda rushaka kubaneantisa mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hehe no muri Afrika yose. U Rwanda ruko ubwoko bumwe, dukuvuga bashaka kugira ijambo, bashaka kwaneantisa. Iyo bashaka kwaneantisa abantu bahera kuri bajya abantu bashobora kuba bavuga ijambo bakumvura n'abandi. Ego bahora kumayere ari ego. Rero muri ico gihe Uburundi bwahagaze buhaguruka buja gutabara Kongo. Uburundi bukomeza guhagarara rugabo imikorwa byose u Rwanda rwashaka gukora haba ngaha muri Kongo no mu karere kose, Uburundi bubiburizamwe. Iyo rero nayo ni hishavurigana, kandi nta gituma jewe hano umunyarwanda yabwiye ati twega ntituzemera ko Uburundi butegwa. Burya twe muzosanga twamaze guheza ibintu ndani mu gihugu. Ego uko Burundi niwe mutabazi w'akarere, ntabwo tuzokwemera ko mutabazi ategwa. Nayo yasase nakubwira yuko abakongomani batashobora guhagarara, bashobora guca direct. Ego bacumva ko Burundi bwatewe, bazovuga ati mana yaje atowe umuntu yubahutse ninde. Burya rero u Rwanda nico gituma ruzokwisanga ari nk'ururimi hagati y'amenyo, kandi ngo amenyo ngo ashaka boyekenye ururimi irawumve. nuko uri umwana mubi. Nuko ndibaza turashoboye kubana neza muri kino kiganiro kigufi cyane tubanye, nako si kigufi cyane ko twabayazemo ibintu byinshi ndetse abatebake bari bakeneye kumva. Ariko mu nkundire ndabashimire cyane, ndanashimye cyane igihe tubari muri kino kiganiro. Amakuru ni menshi, amakuru y'ibiko biravugwa ni menshi, ku butaka bwa Kongo amakuru ni menshi. M23 ngeze ku birometero ibi teri birometero ngo baja Baraka .0 bayifashe. Ibi byose n'amakuru tutegeza kurara acha tutegeza gutegura kugira ngo kuyashikiriza abadukurikirana, kuko ndabizi neza ngo batari bake
mamurindiriye ibikinyamakuru nka Kodi Empire, ikinyamakuru nka Uburundi etanu n'ibindi binyamakuru byinshi nka za BF na za Free Podcast TV, ari byo binyamakuru bibaha amakuru novuga yuko yizewe. Rero reka tuweke gukoresha umwanya munini ku muri turongera guhura mu bindi biganiro byacu. Bye bye.